Yesu ashimwe. Amina. Mbo mu rukurikirane rw'ivyigwa byacu murazi ko tugeze ku cigwa cuno munsi kuwa kane wa Bibiliya. Ni cigwa gifite umutwe uvuga ngo icete ca Artazerusi. Hanyuma ejo hahise twabonye icigwa kivuga ngo umuzo wa kabiri w'inyambukira. Inyambukira mwibuke yuko canka abadukurikirana bibuke yuko abiseri hageze aho batwagwa ari nyagano, hanyuma bagomba kugaruka inyuma y'imyaka 70 Imana yari yabahaye kuba bari mu buretwa. Rero ubwa mbere kwiteko rya Kuro baratashe Ahasuwerusi bongera baraza, ubu tugeze kwiteko ryande icete ca Artazerusi. Imbere ko dutangura reka dusabe mushiki wacu umuvyeyi twakira umugisha mu majambo avunaguye. Dusenga Imana. Amen. Uburinzi bwawe ntangere data wa twese mu ijuru bwongere kubana natwe muri kino cigwa. Reka tuguhamagare kugira ngo uturongore kitugire ikimazi, reka congere kigire ikimazi abaza kucumva bose mu izina rya Yesu. Amen. Imbere yo kudutangura rero iki cigwa cacu gishimikiye muri Ezira 7 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 28 hitwa ngo umwami aha Ezira icete cyo gushira abazezwa bintu biwe ngo baze bamufashe. Reka dusabe Eric adusomere ino somo riboneka muri Ezira 7:11 kugeza 28. Hari amajambo avuga ngo ijambo ry'umutwe ravuga ngo umwami yaha Ezira icete cyo gushira abazezwa bintu biwe ngo baze bamufashe. Aya majambo namwe nayo mucete umwami Artazeruzi yahaye Ezira umuherezi ariwe mwanditsi, mbere yari umwanditsi azi amajambo y'ivyagezwe vy'uhoraho n'ivyashingiye Abisirayeli. Ngo jewe Artazeruzi umwami aganza abami ndakwandikiye Ezira umuherezi umunyabwenge azi ivyagezwe vy'Imana n'ijuru n'amahoro neza. None nshinze ibyirizwa ryo kurekura abo mu bantu b'Abisirayeli bose baba mu bihugu vyanje bigombera ubwabo kujana nawe Yerusalemu bo n'abaherezi babo n'abalewi. Kuko jewe umwami n'abajanama banje uko arindwi tugutumye nguje kubaza ivy'Ubuyuda ni Yerusalemu nkuko ivyagezwe vy'Imana yawe bimeze ivyo ufise mu maboko yawe, kandi ngugende ujanya amafeza n'amazahabu ayo jewe umwami n'abajanama banje twashikaniye Imana y'Abisirayeli iba i Yerusalemu. Bona amafeza yose n'amazahabu zosanga mu gihugu c'Ibabuloni cyose hamwe n'amashikanwa y'abantu n'ayabaherezi ayo bashikaniye ingoro y'Imana yabo iri Yerusalemu bivuye ku mitima. Nico gituma ayo mahera ukwiye kugira umwete cyane wo kuzoyagura amamasa n'amapfizi y'intama bo n'imyagazi hamwe n'amashikanwa y'amafu n'ayibiturire agenana navyo ukazobitangira ku gicaniro c'ingoro y'Imana yanyu i Yerusalemu. Kandi bizosaguka kuri ayo mafeza n'amazahabu mwe n'abagenzi banyu muze mubikoreshe uko mubona bikwiye mukurikiye ivyo Imana yanyu igomba, kandi ibintu vy'imbombovu uhawe byo gukoresha mu ngoro y'Imana yawe uzubishikiriza iyo Mana y'i Yerusalemu. Kandi ibintu byose ingoro y'Imana yawe izokenera ivyo uzoba ukwiye gutanga uzuhore ubikura mu nzu ibikwamye ibintu vyanje. Kandi jewe umwami Artazeruzi mbariye abazezwa bintu banje bose bo hakurya y'uruzi ku vya Ezira umuherezi umwanditsi w'ivyagezwe vy'Imana n'ijuru yuko ivyazobaka vyose bizohora bitanganwa umwete bikagarukira ku itaranto z'ifeza 100 n'ingero zitwa koro zingana 100 n'imibindi ya vino 100 n'imibindi y'amavuta 100 nyene n'umunyu utarinze kugegwa. Icimana n'ijuru uzokwaka cyose kize gihore kigirirwa ingoro yayo bidatevye kugira ngo uburake bwayo ntibube ku gihugu canje n'abahungu banje. Kandi turabamenyesha ivy'abaherezi n'abalewi n'abaririmbyi n'abashibamyi n'abahawe ibango ry'ibikorwa by'urusengero n'abakozi bo muri iyo ngoro y'Imana bose uko bangana ko bitemeye ko bakwa ikori canke ikibuguro canke ingorore. Kandi nawe Ezira nkuko ubwenge bw'Imana buri muri wewe uzutora abashingana n'abacamanza bo gucira imanza abantu bose bo hakurya y'uruzi abazi ivyagezwe vy'Imana yawe bose n'utabizi muze muhore mubimwigisha, maze utazokumvira ivyagezwe vy'Imana yawe n'ivyagezwe vyanje umwami baze bagira umwete wo kumucira urubanza ari ubwo kwicwa canke ubwo gucibwa canke ubwo kunyagwa ivyiwe canke ubwo kubohwa. Uhoraho Imana yabasogokuruza aragaheza gigwa yashize mu mutima w'umwami imigabo imeze ityo
yo gushariza ingoro y'uhoraho iri Yerusalemu, kandi niwe yerekanye imbabazi ziwe kuri jewe imbere y'umwami n'abajanama biwe n'imbere y'abaganwa biwe bose bahambaye. Nuko ndemeshwa n'ikiganza cy'uhoraho Imana yanje cari kuri jewe, ncankoranya abakuru bo mu Bisirayeli ngo tudugane. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Uri kureba kino cigwa icete ca Artazerusi, urabona yuko gifitaniye isano na ca cete canke n'ibwirizwa rya Kuro. Mwibuke yuko mu majambo twahereye ko mu cigwa cyo gufata ku mutwe Ezira 1 umurongo wa 2 havuga ngo nkuko Kuro umwami w'Uperesi aravuze atuhoraho Imana nye n'ijuru yangabiye ibihugu byose byo mw'isi. Kandi yangeze ngo ndamwubakire ingoro i Yerusalemu mu Buyuda. Bisobanura ngo Kuro amaze kuja ku ngoma nkuko byari byarahanuwe kuri we, yabaye intumwa y'Imana, igikoresho c'Imana mu gushitsa imigambi y'Imana n'ivyasezeranye. Rero yaratanze itegeko abantu baragenda. Aha naho Artazerusi asubiyemo ryategeko kwa kundi kugira ngo ubugombe bw'Imana bugire gute bushike. Hanyuma naha nyene hari hakiriho abantu. Hanyuma kandi ikindi cyumviro kirimo hano uri kuraraba, urabona ko umwami yari yizeye cyane Ezira. Mu byuga bye twarabonye ko Ezira yari yarize amashuri y'Ibabuloni, yari incabwenge. Kandi biraboneka kandi ko Ezira nubwo batabitomoye neza ashobora kuba yari umucamanza. Ntabwo bagaragaje isano ryari hagati y'umwami hamwe na Ezira mu buryo butomoye, kumbure yashakwa ari umwanditsi wiwe canke ari umuntu ahambaye, ariko birabona ko yaramwize ko yaramuhaye kuja kumutegekera hehe i Buyuda. Ndabunganiye gato, ijambo ry'Imana ryari ryarabwiye Abisirayeli ati nimwanyubaha ntabwo nzobagira umurizo, nzobagira iki? Nzobagira umutwe. Kuvuga ngo nkuko Bibiliya igenda ivuga kuri Daniyeli, kubera ubyizigirwa bwiwe ku Mana yatuma n'umwami agira gute amugira umwizigirwa. Yibuke n'aba Yosefu muri Egiputa gushika naho umwami amugira iki umuzezwa bintu w'ibwami. Bishoboka yuko rero Ezira kubera ko yari umuntu yubaha Imana, kandi Bibiliya bivuga ngo yuko abubaha Imana n'abantu baragira gute, n'abantu barabashima. Nuko bataba benshi mugabo abantu by'ukuri batinya Imana baragira gute barabubaha. Bishoboka yuko rero Ezira umwami no kuvuga ngo biciye ku kungene yubaha Imana, bishoboka yuko yari yegereye hafi y'iki umwami, yari yaramugize umuntu w'iki wo hafi yiwe, kandi biteko yari yaragize gute. Urakoze cyane. Hanyuma dusomere indwi umurongo wa 27. Mugabo utarahasoma aha turabona yuko umwami yari yaramuhaye n'uburenganzira kuba mutegekera hirya ngo hirya y'uruzi. Abamutegekera yari yabategetse bategeza kumwumvira no kuvy'umwami biri hariya, bagomba kubimuhako kugira ngo aje kubaka ingoro yandi yuhoraho, ntihagire ikintu nakimagira gute akena. Soma indwi ibintu aravuga ngo Ezira himbaza Imana n'ijambo ry'umutwe ngo uhoraho Imana yabasogokuruza aragahezagirwa, yashize mu mutima w'umwami imigabo imeze ityo yo gushariza ingoro y'uhoraho iri Yerusalemu. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Turumva ko umwami naha nyene yari yishimikije ubutunzi, ifeza, inzahabu byari biri mu karere kugira ngo bize bihabwe Ezira niyabikenera kugira ingoro y'Imana igire gute isharizwe. Hanyuma ikindi twovuga hano mu indongozi, umwanditsi yavuze ikintu ngaha hepfo ngo Artazerusi ngo yise Imana ngo Imana y'Abisirayeli iba i Yerusalemu. No kuvuga ngo kubera ko bajya barabami b'abapagani bari bafise ibigirwamana byabo, aho usanga amoko nk'igihumbi bafite n'Imana igihumbi. Kumbure biyumvira ko Imana yari n'ijuru n'isi ari Imana ngo Imana iba i Yerusalemu, Imana y'Abisirayeli iba Yerusalemu nikigwamana. Kubera kibigirwamana byabo bitatambuka byaguma vyibereye ahantu hamwe. Nico gituma avuze ati Imana yanyiri hehe iri Yerusalemu. Ariko gusa dusubiye inyuma gato nibuke ngo ibi bintu kandi catuma babivuga nuko nukugoreka ivyanditswe Abisirayeli bagira gute, kuko nabo nyene barigisha yuko imigisha iri hehe kandi Imana utayisengeye Yerusalemu bitagira bidakunda. Rero no kuvuga ngo nabo bamire baca bumva ati iyi Mana nkeka nyene iguma hehe Yerusalemu ikintu kiboshe kitavye Yerusalemu.
Yerusalemu akazinga kayo nuko ari nka bya bigirwamana byabo byaguma mu kibanza bagize gute babishizemo ariko mumve ngo n'ubwoko bw'Imana bwarabishizemo uruhara ni ukuvuga ngo bwavuga yuko imigisha iri he Yerusalemu gusa ari Imana igomba kugira gute nyibuke na wa mugore yaganira na Yesu yaciye amubwira ati ubu rero suko bimeze ubu Imana ntizohora isengegwa Yerusalemu gusa ati ukuvuga ngo Imana ni mpwema abayisenga bagomba kuyisenga mu mpwemu niki no mukuri ubu si Yerusalemu gusa izohora igira gute isengegwa bumve ngo n'Abisirayeli mu mitwe yabo bumva yuko udasengeye Yerusalemu toronka imigisha yiki imigisha y'Imana rero n'umwami aza kuyifata nk'ubwo buryo hari akajambo ngomba duhereze ko gato murabe kuri paragrafe ya nyuma y'iki cigwa haravuga ngo nta na hamwe mwabonye yuko yemeye iyo mana yabo ibi Yerusalemu mugabo ntabwo byatumye ahinduka uwizera cyo kimwe n'abanyisirayeli hano bavuze umuntu avuze ngo nta na hamwe herekana muri ibyo bisomwa ko byigeze ahinduka bisigura yuko Imana ishobora gukoresha n'abantu batahindutse kugira ngo bakore igikorwa cyayo ku isi Imana ihabwa icubahiro amen uyu ari umutegetsi w'isi sivyo ibi byerekana yuko nuno musi aya masaha tuko turavuga Imana ishobora gukoresha umukuru w'igihugu umushikiranganje burumatare nyumba kumi musitane umutegetsi wari we wese akora igikorwa c'Imana kibereye atari uko yahindutse mugabo ari kubera ko Imana abari gushitsa imigabo y'ubutungane bwayo byabananiye Imana igacisha mu bikoresho bindi nibaza kandi n'Imana yavuze ngo nimutavuga n'amabuye azogira gute azovuga abo tutaziga yuko bovuga ukuri ibero tuzobibona kumbona mu buzima bwa misi yose Imana dufashe mu izina rya Yesu amen ndabizi inyunganizi nibyo turabona yuko aba bami ntibahindutse ngo bemere Imana ya Isirayeli ariko kandi ugiye kuraba imvugo bakoresha biragaragara yuko bari baramaze gutinya no kubona ko Imana y'Abisirayeli hambaye gusumba imana zabo ego nyene ijuru n'isi ibi Yerusalemu mu yigiruko nuko akoresha imvugo y'icyubahiro ibi biva he ni kubera yuko murazi yuko ubutegetsi bwose burabika amadokima y'ibintu byagiye biba baribuka ibyashyitse kuri Nebukadineza igihe yashaka gusuzugura Imana ibyamushitseko burya baberuteshaza barabona ingene aba bantu bakorera Imana kuri Daniyeli kuri Ezira ingene bagira ubwenge n'ubuhinga n'impano zidasanzwe bigatuma babona yuko iyo Mana Yerusalemu ihambaye kumbure gusumbiza Mana zabo nuko kuntu bavuze ati reka tubareke basubira iwabo biragaragara yuko babona yuko bidakunda yuko baguma bafata mu gacinyizo ubwoko bw'Abisirayeli kubera Imana yabo ihambaye no kuvuga rero aharimwe ivyigwa byinshi bikomeye biragaragara yuko ubuje Abisirayeli babayemwe hariya cyabaye igihano cy'Imana kuri bo mugo ryahindutse nivuga butumwa ku banyamahanga basenga ibigirwa Mana murakoze cyane kuri ico uvuze ari akantu gakomeye hano umwanditsi yari yakavuze urakoze kukizana hano yavuze ko ibi bintu byose yatanze umwami ngo yarafise ubwoba hari naho yavuze kuri ku murongo wa 23 nkuko umengo ntakeneye ko we n'uruvyaro rwiwe bashobora kuronka imivuyo kuri iyo Mana Yerusalemu no kuvuga ngo yarazi yuko iyo Mana ishobora guhendeshwa utuganuke bo Imana dufashe reka turangize ikigwa cyacu kandi dusabe Imana dutahuze kuba nka Ezira reka dusabe Epipode atwakira umugisha Mana yacu iri mu ijuru turongeye gushimira uko n'ubu udutahuje iki kigwa reka ndagusabe kugira ngo dukomeze gushira umutima kuri ano majambo tuyavumburemwo amabanga adasanzwe yodufasha mu rugendo rwacu rwo kwizera mu izina rya Yesu amen